n'ubu tuvugana hariho amakamyo asanga ahagaze kandi bashizemo igitoro mugabo ukibaza ni igiki cyatumye ayo makamyo ataza. Harimwo ibintu byinshi bikorerwa musanga bidashimishije, niyo mpamvu dukoresha ingufu nyinshi kugira ngo igitoro kize. Patino Noel yabajije ikibazo cerekeye igitoro chama cagarutswe ko no mu ijambo ry'intangamarara mwagi subiyemwo arabibutsa ubutumwa mukuru w'igihugu yari yatanze yavuga ati habuze ingene igihugu cose canke ibinogo co shiramwo igitoro. Mushikiranganje wa mbere ikibazo c'igitoro inyuma y'ibindi byose bimaze gushikirizwa ubu gushika no munsi leta y'u Burundi igiye kugitunganya gute ko ariyo ntandaro y'ikuzimba kw'ibindi bintu harimo n'umwimbo. Kwizina nitwa Uwizeye Ibrahimu, nkaba umushikiranganje ajejwe amazi meza, amasoko ntanga nguvu, ubutare n'agataka. Mu byo mwavuze nivyo umukuru w'igihugu yavuze ko ari ukuri. Musanzwe muzi ko ibitoro novuga ko ni gisata mu bisanzwe gikomeye cyane, ni gisata iyo hagize igihinduka usanga mu buzima bw'abene igihugu hari byinshi bihindutse. Hanyuma ahanini mu babikoreramwo wasanga atakuri bashiramwo, ku buryo byaribonekeje ko usanga dufise igitoro hanze, hanyuma ababijejwe kugira ngo bakizane bagishikane ngaha mu gihugu twarabishizemo n'ingufu nyinshi n'uburyo bwabonetse, ngo usanga batuzanira gike ugasanga haje amakamyo 10, amakamyo 15, kandi bari bakwiye gushira mu makamyo menshi cyane, gutyo igitoro ikaza mu gihugu cyacu. Byaribonekeje kuko n'ubu tuvugana hariho amakamyo asanga ahagaze kandi bashizemo igitoro mugabo ukibaza ni igiki cyatumye ayo makamyo ataza. Harimwo ibintu byinshi bikorerwa musanga bidashimishije, niyo mpamvu dukoresha ingufu nyinshi kugira ngo igitoro kize. Mu byerekeye ibinogo navyo nivyo turafise ibinogo bijamo igitoro tubiteranyije bishika hojamwo hafi nk'imiliyoni 60, vyaba ibinogo vya leta canke ibinogo by'abikorera utwabo. Ariko rero kugira ngo ubone umuntu azana igitoro dufise cyose akizanira rimwe gishikane ngaha, niho hari agahaze ugiye ukaraba ibikorerwamo. Rero usanga ahanini nyabiba bidashimishije, harimo ubutiriganya, ugasanga harimo amanyanga, ahanini usanga tuko duhura nayo kugira ngo igitoro kize. Hanyuma muri ico kibazo yongeye arabaza ati mbega kubera iki batokugurura bagahereza abantu gutyo bakavyikorera tukugura mu byerekeye by'igitoro. Uravye iyo amafaranga asanzwe ava, amafaranga yo hanze benshi ubwirukiro baraba ni banki nkuru y'igihugu. Aho hambere byarigeze gushikaho wasanga bahabwa amafaranga bakaja kuzana igitoro, ariko tubiravye neza basanga hanini n'igitoro kije kitangana n'amafaranga twatanga. Harabo twakuramwo, abandi tukabaha gasopo kugira ngo bibananije ko bahava bahanwa. Aho tuboneye ko bibananije niyo twacira dushiraho urwego rujerwe rwa leta gukurikirana ivy'igitoro, igihe dusanzwe tuzi ko amafaranga agura igitoro ava hanze ari make. Kuba make rero byavuzwe, ariko biterwa hanininya n'impamvu
nyinshi cyane zacinga mu gihugu cyacu. Ubwa mbere nshizemwo muribuka guhera 2015 twaronka amafaranga aje gufasha amafaranga dukoresha buri mwaka, ugasanga amafaranga yashika ku rwego rwa 52% kandi amafaranga ugasanga n'amafaranga yo hanze. Ikibonekeje nuko yahagaritswe murabizi, kandi hanini yahagarirwa kubera novuga twebwe abene gihugu tudakunda igihugu, tuvuga ibintu tubwira abazana amafaranga bidafite ishingiro, kuyatwima rero kuri bo biraborohereza. Igihugu rero gisha gifata ingingo ko tubwiza gukoresha amafaranga yacu dufise. Nivyo uko byagiye bikurikirana, iyo baguhagarika amafaranga nkayo ntubuza ayo uba wifitiye mu kigega twita Trésor National, urayakoresha hanyuma ugasanga agenda gabanuka gushika usanga amafaranga kibaye ikibazo. Ariko leta ntacyo itakoze kugira ngo amafaranga haboneke. Amafaranga yogize gute? Yoje kugura igitoro kiza gufasha abene gihugu. Ariko rero nk'ivyo nkuko ababitangwe babivuze, umushikanganje wambe yabivuze, umushikanganje mbyajejwe mu mafaranga yabivuze, ni gikorwa cha twese abarundi tugwiza guhaguruka tugakura amaboko mu mpuzu tugakora bimwe biboneka kugira ngo dushobore byinshi cyane, hama tugire gute tuzana amadovize mu gihugu. Gutyo ikibazo cy'igitoro kizoca gisezerwa burundu. Bini no byo tuko turakora kugira ngo n'ubutare ahanini buzana amafaranga menshi cyane. Rero aho rero nagiye nkubwire ko kugururira, uvuga ngo tugururira abantu ubahe ngo genda mwirangurure igitoro, ayo mahera bayakurahe ko vyabaye? Harabo twahaye tigenda muzana igitoro, bakatubwira ko igitoro bakijana no hanze, mbwa ivyibonekeje bakiranguza amafaranga y'amadolari aho hanze, hama bashikana ngaha bakakidandaza, bagaca bahiga amafaranga aja kurangura ikindi. Warabu kuntu bakora dandaza ico gitoro byaribonekeje, bakakidandaza ku mafaranga arenga 10,000 kw'ilitiro, bagaca baja ku isoko rero bo nyene kwa Rimanta, nibo bahaye ubuzima ya masoko twamye tuvuga yo mu Kinywabi, marché noir. Ugasanga bagiye kuta agaciro ifaranga ry'igihugu. Ivyo rero twe twanga, nibaze nyabo ntabwo dukore, duhige dufate, duhige ifaranga ryo hanze, dushore byinshi amafaranga aze, hanyuma ivyo duhiga hanze twishoboreye gukora ngaha, tuja konona ayo mafaranga dukoresha ivyo twe dufise ngaha, hanyuma tumaze kuyagwiza tugure hanze ivyo tubona koko biri nkenegwa mu gihugu cyacu Burundi. Mu kurindira rero nyakubahwa mushikiranganje, birumvikana yuko igitoro kitazotora ingorane y'igitoro itazotora umuti mu myaka abarundi batazaba baraheza gushora ibyo bashora hanze, hama amafaranga mva makunga aboneke, babe barabyifatamo gutyo. Igikuru nuko iyo ibintu bimeze gutyo tugwiza gukoresha igitoro isho byagenewe. Ugasanga umuntu afite imiduga 6 mu nzu, ariko agwana aho igitoro ngo buze imiduga, warabica akora ngo aterere azana ifaranga ryo hanze aterere igihugu, ugasanga ntari hari, akabuwa mbere kuvuga ngo igitoro cyabutse, ngo amafaranga yabuze. Ahagura bambarira bonda babaze mwaterere yangahe, mwazanya ngahe, mwashoye hanze iki, mwazanya amadolari ngana gute, hanyuma igihugu nicyakoresheje neza. Abo nibo ndondera. Mugihe bitari uko rero, ku mafaranga dufise igihugu kigerageza kikikokora kikaduha amafaranga yo kuzana igitoro, tugifate nkuko dutunganya amaraso yacu agendera mu buzima bwacu, tukibungabunga nkuko tubungabunga ibitugenderamo twebwe, hama tuyikoreshe ibyankenegwa. Ko niko no kwishura. Murakoze Patiri Noel.